Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubandanya gushikiriza kuri ishene yacu mukunda nabakengurukiye cyane ko tubandanya kubana kandi mbahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye. Hari benshi badukurikira bari mu Burundi mu bihugu bitandukanye ngaha ku mugabane wa Afrika no kuyindi ya kure, mwese ntimuze gucikwa naya makuru. Ni inkuru rero zitandukanye tuza kubashikiriza ziza kuvuga cyane bisata bitandukanye by'ubuzima bwa bene gihugu b'u Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamaramaje uwitwa Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo mu minsi iheze yabwiye urwaruka ko kwiga amashuri ataco bimaze. Umukuru w'igihugu wewe yasabye urwaruka cyane urukiri mu mashure gutegura kazoza karwo imbere yuko rurangiza ndetse bakiga cyane. Ni nyuma kandi y'imyidogo y'abantu batandukanye bumvirije amajambo ya Reverien Ndikuriyo ndetse bakayiyamiriza bavuga ko ariko aca intege abana batandukanye bari mu mashure. Umukuru w'igihugu wewe yababwiye kwiga cyane ndetse ngibyo bikazorutuma ruheza amashure rutaja kwicara ruzera amaso kuri leta, ahubwo rwamaze kuronka ivyo rwikora ndetse runatange akazi. Muraza gukurikirana irere isanye n'icobero umukuru w'igihugu mu kiyago yoba yaragiranye n'abanyeshure, ndetse ivyo byose rero murabyumviriza ku buryo burambuye, mwumvirize neza ndetse munagereranye n'amajambo umunyamabanga mukuru mugambwe CNDD-FDD yoba yarashikirije mu minsi iheze akiyamirizwa n'abantu batandukanye. Ntimuze gucikwa ireresi murayikurikira ku buryo burambuye. Cyo ngusaba no kufyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda kwibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza nga kuri chaîne yacu. Reka mutangurire ku ireresi irimo nyene ico Evariste Ndayishimiye ariko aganura n'urwaruka ruri mu mashure. Obligamos de computação da serviço de e já os estudos nunca fui faculty eu tenho que estar aqui para e já foi que tu como te deve nem do champoli kandi agene mutanguro runyene agene ma ubunyene ivyo kuriga ucuri antena ingero zo bishira mu novuga iyo uri kuriga wiga uraba pratique ya byari nivyo nivyo rero nafise umwana yagize informatique muri EPS wiga muri kaminuza yaciye agira entreprise ya informatique nyene arekara ibintu by'abarotinateri muri informatique ava kw'ishure agenda ku kazi nubwo ivyo yiwe ariga professeur amwigisha ko yiga informatique nyene araba ati naja ukateza abonye igereza gukorera abantu no kwiga uzi ico uzokora nibo tusanga ari byiza cyane. Hari undi yiga business nawe nyine acagira business rumba biga ariko abikora nico tubaza kuvuga namwe yiga ndaza ari cyo cyo ni sawa utazi basi umutaka ubezi sawa jereka na muta kupanga akwiko kama leo wewe nzilani ndio mutaka ukenda muri ofisi kwa zapiro wewe ni ofisi imisi yose kazovuga ko umworo wewe ukazokuva mu mutwe imisi yose umworo ntabwo we ntabwo kifinika ubwo nicyo gituma ugumye mvuga uti tenda hiriwe ubwo nyine kuko icyo ushaka kudefanda icyo ushaka kuba kukidefanda rero uca ukora ntabwo nabagize nti ibi byatsi bikubuye ukakirunda ahantu ukazabivomera n'amazi irene y'amazi mu Rwanda rwose umutaka urupapuro rwanda tugure impapuro zibiri igeso buru n'iki bike byaha
uyo ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Tubandanirize ku yindi nkuru nziza ari witwa Pierre Claver Nahimana ahejeje kurekurwa. Kuri uyu munsi rero niho hazindutse havugwa amakuru ababaje y'umugabo ramaze indwi zibiri afungiwe mu bitaro Dunamaye by'umushikiranganje Ezekiel Nibigira kubera atashoboye kuriha fagitire y'imiliyoni n'ibihumbi amajana 230 vy'amarundi yakoreshejwe mu kuvura umukenyezi wiwe yitavye Imana ku itariki ya 30 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka 2022 muri ivyo bitaro. Ndetse abenshi bari bamutabarije, ndetse mu nyuma aje kumenyekana ivyo bitaro bamwe mu bakurikiranye ico kibazo ndetse bagashira amakuru ahabona, yatumye rero abantu batandukanye bafasha Pierre Claver Nahimana. Mugira neza rero yemeye kumurihirira ndetse havuye ariha amahera yose muri kino gitondo. Nahimana rero yasohotse ibitaro no musi isaha 4:49. Hari ibyago vya Pierre Claver Nahimana, n'umugabo rero w'imyaka 37 avuka ku mutumba Nyamagana wa komine Bugendana mu ntara ya Gitega. Ruguru rwiwe ruri muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura. Mu kazi kiyo ka misi yose Petero Nahimana yahora yotsa inyama kuri Resto Bar Tempete i Bujumbura, ariko yari yarahagaritse akazi kuvaho umukenyezi wiwe Audrey Nahimana amagara atanguriye kumubangamira. Muri gitugutu uyu mwaka turimo mugayiza wa Petero Claver Nahimana yarinjiye ibitaro Dunamaye biri mu Gihosha. Audrey Nahimana yari umugore akiri muto cyane, yari afise imyaka 22, akaba n'umuvyeyi w'utwana tubiri tukiri duto. Bamupimye abaganga basanze afise ibibyimba mu nda n'ingwara ya kanseri igeze kure. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 baramubaze vya bivyimba, ariko acaritaba Imana aciye imisi 2 gusa. Audrey Nahimana maze kwitaba Imana aradutse ikibazo gikomeye cyo kuriha ibitaro. Ifagitire y'ibitaro yari igeze kuri miliyoni n'ibihumbi amajana 230 vy'amarundi. Umugabo we Petero Claver Nahimana nta kazi yari agifise, nta buryo na buke yari asigaranye. Ibitaro rero vyarimanye kiziga bivuga ko Audrey Nahimana adashobora guhambwa amafaranga atarishwe, ariko kandi ivyo bitaro ntibigira n'uburuhukiro. Kiziga 10 cari hasi kwisima tarashobora kononekara. Inyuma y'amasaha maremare y'ibiganiro bitaro byaremeye kurekura kiziga mu gihe habonetse uwemera gufungwa n'ibitaro gushika amafaranga abonetse. Petero Claver Nahimana yaremeye gufungwa mu gishingo c'ikiziga. Kibazo ca kabiri rero cabaye cari co kuronka uburyo bwo gushingura umuhisi, akaba rero yarahambwe mwijoro. Abakozi bahora bakorana Petero Claver Nahimana muri Resto Bar Tempete bariyungunganyije baragura isandugu, baranarondera taxi yo batwarira ikiziga kubera ata amafaranga bari bafise yo kuriha ikibanza mu itongo ry'abapfuye mu Mpanda. Bafashwe ingingo yo kuja kugishingura umuhisi mu Gatumba, ariko navyo ntivyari vyoroshe kubera amasaha yari agiye. Bitaro rero vyari ku ikiziga isaha 12 z'umugoroba. Bagiye guhamba bageze hafi ya Brigade Gatumba barahagaritswe n'abapolisi batumva impamvu abantu baja guhamba ijoro. Maze gusigurirwa ivyabaye, apolisi barabajije ababatwara n'abajejwe intwara mu Gatumba nabo barabatahura mbere batanga abapolisi berekeza bagiye guhamba. Igikorwa cyo gushingura Audrey Nahimana carangiye isaha 2 z'ijoro mu Gatumba. Habari rero abari bafise ubwoba ko yiyahura ku bitaro Dunamaye barabuze impuhwe na zikeye. Ikibazo cabo yari amahera gusa kugira ibitaro vyemerere Petero Claver Nahimana kuja gushingura umukenyezi wiwe. Vyamusavye kuzana ubundi muntu aza gufungwa mu gishingo ciwe, nta wundi yari afise kiretse inabukwe ari nawe yari amurabiye utwana tubiri umugore yamusigiye. Abana rero bari nakuru wabo nibo basigaye bafunzwe mu bitaro Dunamaye mu kibanza ca Petero Claver Nahimana. Avuye guhamba umugore Petero Claver Nahimana yaraje arabagombora barataha, nawe asigara ngaho afunzwe. Petero Claver Nahimana yarituye ukurikirana ivyo bitaro. Umfasoni w'umushikiranganje Ezekiel Nibigira musigurira vyago arimwo yishuwe ko amaze kurihira abandi benshi ataco bashoboye kumufasha. Petero Nahimana yaragerageje gusaba ko yopfuma korera ayo mahera akariha inguvu ziwe. Yumvise umushahara wabo yasanze yokoze imyaka 2 adahembwa kugira aheze kuriha ibitaro. Umwe mu bakozi b'ibitaro Dunamaye yoba yaragize ati twaragize ubwoba ko Petero Nahimana azova yiyahura kubera umwiheburo yari asigaye atunzwe n'abahaca. Bumvise ingorane arimo bakamusigira ayo gufungura. Abakuru rero bo baratumye kuraba
kuraba ko atabiyayura mutwe yoba afata ngo ahave yiyahura, ndetse basanze ari umusenzi wa cane yizeye Imana ko izomufasha. Hari rero abamwivye utwiwe twose, mu Kirundi bati amagorwa ntasiga ayandi. Muri ico kiringo c'amagorwa atagira izini, abasuma baratera urugo rwa Petero Claver Nahimana mu Kinama, ramwiba urukomba amazi, imatera zo kuryamako, impuzu zose iziwe n'izabana n'ibindi byose mu nzu. Ntiyanashoboye kuja kuraba uko vyifashe kuko nawe yari afungiye mu bitaro Donamaye. Bati Imana ntibura aho icisha, ejo niho hahavuye haboneka mugira neza aba muri Canada yumviye impuhwe Petero Claver Nahimana, arungika amafaranga yose yari ayiraniye ibitaro, ni gutyo yashoboye kuriha muri kino gitondo, araheza arasohoka. Uwo munyororo yari amazemo indwi zibiri ngaho muri ivyo bitaro. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ku bw'aya makuru, murumviriza byinshi twatanguriye ku ireresi ya nyene icubahiro mukuru w'igihugu, mwumvirize kandi n'ibindi bitandukanye kuri uyu Petero Claver Nahimana yahuye n'amagorwa nyuma yuko umukenyezi wiwe yapfiriye mu bitaro. Ndabakengurukiye cyane, nimuze gucikwa nandi makuru tuza gushikiriza nga kuri imbonesha kure ya Shiramatsiko TV. Nimuze rero gucikwa fyone kuri subscribe canke sabone utari wafyo ndako kandi uruke no kuringira abandi kugira badacikwa. Muheza girwe.